turabahaye ikaze mwa kino kiganiro. Ubu turi kumwe musanzwe mubizi yuko atakintu na kimwe muza kubura kubibera muri Kongo, ndavuga intambara. Ego. Kandi ndiko ndamuraba ku maso. Fisa amakuru menshi. Kodise baramutse hanyuma udehe ibyo bishasha. Ndaramukije cyane abakunzi ba Lobokundi etanu, abakunzi ba B-Info News ndetse n'abakunzi bakundi ibiganiro byose tubashikiriza muri rusange. Tubabwire yuko ubutigo bwageze. Willy Ngoma tombe. Après Uvira libere Willy Ngoma tombe. None bakunzi bacu benshi murindiranye igishika cishi ko tubabwira ibintu dushobora kuba mwese muri ko murabona, ariko benshi mwagumye mu mpamagara muti turonderere idonido ryaya makuru. Nanje nciye mva hamwe mwavya biti hamwe mwaya wa murima musigiti kigaza ati ngiye kurondera Kodi niwezi amakuru yose. Kodi tumvise amakuru yuko inyenzi nkotanyi akabo kashobotse ngo porte parole wabo Willy Ngoma umuvugizi mu vya gisirikare ngo kabaye. Rero turashaka y'ukuri utubarire ingene vyagenze. Yes, urakoze Jodoni. Uno musi nje kubabwira ngo birashobora gusanga ngo yapfuye ngo bimeze uku. Uno musi nje gushimangira yuko Willy Ngoma Colonel porte parole w'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda M23 yapfuye bidasubirwamwo. Uwo muzo bizohura azoce yiruka, azobonye umuzimu. Niyo bogomba basigugira bace bamuzana uko bahora basohora amatangazo basohore video atengu twabonye. Tuhayo makuru rero ingene vyaraye bigenze. Urakoze cyane. Willy Ngoma sijyambere bamubitse ko yapfuye. Abenshi murabizi kuri bombardement yabaye kuri poro ya Karundu ngaha mu gisagara ca Uvira, baravuze ngo yarapfuye, baravuze ko yapfuye. Mugabo vyagiye kugaragara yuko atari yapfuye kubera ko iyo misi yose nubwo atigeze abonekana ntivyagiye kugaragara ko yoba yapfuye aguye mu migwano muri iyo bombardement yabereye muri Karundu. Ariko mu migwano imaze imisi iri kirabera ngaha muri Masisi neza na neza hafi ya Rubaya, twarababwiye uburyo yari kiragenda, tunababwira n'uburyo FRDC yariko irigarurira ubuce bwinshi buherereye muri iyo Rubaya. Ndaza ya makuru abantu twabanye mu biganiro abanyamerika ngo baronka kirombe c'amabuye y'agaciro. Niyo mpamvu ndababwira abantu dukurikirana utarakora subscribe wahombye, kuko iyi ni squite tuje kubabwira nibagire subscribe vraiment utarabikora bikora ni squite twamatora subscribe kuri Lobokundi etanu no kuri B-Info. Aha musi ino video hama like gusa ibindi bikikora sivyo. Haheze imisi FRDC wazarene ngabo z'u Burundi kandi azivuye ko nazo ziriyo mu buryo bweruye, force speciale bari bamaze imisi bari ko baragaba ibitero mu mice vyegereye Rubaya. Rubaya kagace mu micungararo mu Rubaya ni kagace leta ya Kongo yagabiriki abanyamerika bas sivyo. Wumva no munsi wumva no suti tuko turababwiye FRDC imara imisi kagaba ibitero iranafata ubuce bwishi bukikuje muri Rubaya. Imaze kuhakikuza aho muri Rubaya vyabaye ngombwa ko bamwe mu bategetsi bizinyeshamba bakuru bikorokera bo nyine bava mu gisagara ca Goma baraza no muri Rubaya ngo kugira ngo baba komando bamwe baheruka vyari vyase kabisa kuko hariho umugwi wa FRDC witwa abahibu ni uri kurakora akazi kadasanzwe. None nababwira yuko ikitero cabaye no mu masaha y'ijoro mijoro sivyo masaha y'ijoro mu masaha 9 n'igitero cagabwe kunyesha mpo zari zeje gukorera inama ko zashitse mu masaha 5 ngaha muri Rubaya zivuye muri Goma baje kwiga uburyo baje gutegura karere nako bantu mudukurikirana nyambo utari bwa koretsa subscribe wahambye kuko iyi nkuru ni squite y'inkuru nabahaye hamusi cyo ushaka mu birabe sivyo. Bamaze kuba bahagota byabe ngomba bamwe ku mashefu ba M23 ko baza muri Rubaya kugira ngo biga karere ukuntu bosubiza ibintu mu buryo sivyo. Aya namakuru yizewe kandi dufise ndetse n'abana bashikije igituma atari amakuru y'ubinyoma sivyo. Bamaze kuza ngaha abo baritegura ukungene bagiye gukora contre attaque basubiza inyuma ingabo z'u Burundi, basubiza inyuma abazarendo. Niho baca bakora inama bayikorera ahantu mu kibuga, barase kuja mu nzu kuko nka yuko bohava babarasa sivyo. Base kuja mu nzu inama bayikoreye mu kibuga. Aya nayo makuru yizewe kandi dufise hari mu masaha 5 z'ijoro inama yarabaye. FRDC yari ifise indege iriko irakontorora buri kimwe mu kirere kugira ngo ishobore kuraba ingene canke iri kirazana amakuru
makuru ihiga n'ama destination ahantu bari neza na neza sivyo niho mu masaha 9 z'ijoro hibu na FRDC baduza amadrone y'intambara amakuru dufise nuko hadugije drone zigera kuri zine ziri mu bwoko bwa CH4 arizo zagiye mu kirere kugira ngo zize kubombarda ahari umwasi wabo zirabe neza barabe neza kariho bari barabe umutwe wa Willy Ngoma kuhari kugira ngo ntibaze gutakaza mbe Willy Ngoma yahora ari umuhabara wa Scovia Scovia attention sava attention sava tuvuye kuraba Kigali oye Kigali oye aza kudutemberera hariya twakubitiye hariya muri Uvira burya niyo tuvuye umubona tucenga tuvuye muri Uvira kugira ngo tuje kubabwira nuzenya gahunda ngene zimizi ndaza batabonye kingirwa mu cyo mumanuka gato murabe ikiganiro turi muri Uvira tubereka cyaka banzo Scovia yarahagazemo ariko twisubiriye kwa Willy Ngoma barabakubise neza amadrone arabakubita neza abacumuyonga hamubona nk'umuntu inyama Willy Ngoma bazohamba ishati hari agafoto nabonye umengo bagombye kwerekana umengo ni igipande kimwe kiri hariya reka nkwereke reka tubigire ko bukebuke sivyo Willy Ngoma arashobora kuba atani sura yiwe babonye ahubwo babonye ivujyanyo y'amaraso ya Willy Ngoma kuko babatabaguye ku buryo inyama zose zitagagurika kandi none amadrone ane arasa muri meme destination uribaza yuko ivyo bintu biba vyoroshe barasa muri meme destination amadrone ane CH4 akinyesha ambazo Rwanda kashobotse kabaye ubi Kigali barajya basi Scovia barajya Scovia ntacarabivuga ko ariko reka twibandanirize rero iyo bamaze kuronka ahantu bari FRDC isiduza indege mbe urazi yuko ushobora gusanga hatapfuye Willy Ngoma gusa na makenga yoba yahapfiye donc bavuga yuko yari kumwe n'aba officier supérieur benshi aba general kuvuga bose ngo bari bagiye nk'abagiye ngo gukorodona ngo birukane ngo bari bagiye kugira plan B kugira ngo barabe uburyo bashobora kugaba igitero gikomeye kugira rubaya ntibe tombe canke nibe libere mugabo urabona yuko ibintu kabaye donc ngo ni inama yihuta Gisenyi yacikoreshwa ngo makenga reka ndakubwire manzo reka ndakubwire sindaheza mu grafe ndacakubwira inkuru ingene barimbuye zinonyesha nkuru mu gisirikare cy'u Rwanda kandi ntiwumve Willy Ngoma ni kubera yamenyekanye mu biganiro yagiye arakora abenshi ndazi muramwibuka mu gisagara cya Goma Prito igihe bahafashe mwarabona yirukana abasigari b'abacanci ngo kwikiri ngo dojoke ngo M23 ngo dojoke ngo bro ngo dojoke ngo M23 ibintu muravyibuka byanatumye bamwita kwikiri Mr Kwikiri abenshi mwaramubonye Mr Kwikiri etombe ndibaza mwana tangwe kubona amakana ka video nasome abantu mushaka mukibuka ka kwikiri ndibaza muca muvyibuka rero Willy Ngoma kijya gihe nico cyatumye abantu benshi bamumenya ubundi bwose kuvuga yuko yari ari we wenyine ari mu basirikare bakomeye muri M23 hari abandi bafise ipete rimusumba bapfiriye muri bombardement yabereye hehe muri Rubaya ngo makenga ntiyo barimo biravugwa cyane yuko je mu kiganiro nakoze amakenga nerekanye ni makenga mbwa nanje nerekanye makenga afise nerekanye yuko na makenga ashobora kuba ari mu basize ubuzima muri no migwano yabereye ngaha muri Rubaya kandi c'est vrai nawe ni nyamba atapfuye yarakomeretse ariyo kimwe gusa kubera ujya ari umuntu mengo afise indi titre birashoboka yuko no mwico kibanza ataco yo bahari kubera ko baravuga ngo ko hari inama ngira ngo irikiraba mbere n'ubu inama irikirabera Gisenyi mu gihugu cy'u Rwanda bariko bararaba ingene botangaza urupfu rwiwe niko navyumvise aho yahagiye ariko barategura amaziko none ntiyapfuye nitubi kandi muri M23 bakomeza guhamba none boreka guhamba hariho n'umuntu yaheruka ibi tubivuze kubera ko uyu Willy Ngoma yari mu buri bamwe bamenyekanye mu nyesha amaziko cy'u Rwanda ubundi bwo Willy Ngoma bagiye Gisenyi bagiye gutegura amaziko yiwe naho nindazi bazo kumusezera bazoduha inkuru Willy Ngoma nta sura azavuga ngo ni Willy Ngoma ahubwo ndazi baravye birato yari yambaye n'impuzu yari yambaye mvuga ati yari Willy Ngoma niwe cashanyaguye kandi rero ushima ibintu biriko biraba uno munsi bitandukanye n'ivyo twahora tubona kare babombarize baca bigira nta makuru twumva ngo nakaba mufyese none bagombe bagira ubu hariho umukenyero mushasha wo kuramo amwe mu maerema makuru munyesha amaziko cy'u Rwanda ubona umukenyero mushasha mugiye kubona uranga imirongo y'urugamba tuvuga yuko
ya systeme Israel ikoresha mu guhangana na Hamas igahangana na Hezbollah nivyo bigomba bigira nivyo biriko biraba ahubwo bariko baravuga ko ari Israel ngo yoba yamurasho siyo yarishwe na force speciale ya Hibu Wazalendo na FDNB bamwe babarira ngo biruka ngo bose ngo ni Falasine niyo saba ngo bariruka nk'abaterete ngo nibuka nk'abaterete no musi yakora amakazi bakunzi baro Burundi etano urumva ndababarira yuko bagiye kubahana urumva bagiye nyene kubahana bajya abagabo baradufitiye ko cyane kandi yuko yimvunje umukecuru ukura umwereka uko umukecuru ashobora kumukura imvunje ukamubandura ikivunja aravuga ati ngo wampenze bisigura ngo bahora baturekera ko batatuzi no musere ko twere babeka muri yama elema yabo manini dukuramo kamwe bugiye bizohera umupira yuzohera murahazi nta numwe atazi umupira uzoherera kandi ibi byose manzure kigato ibi biganiro twese ko turakora ni script y'ibiganiro twahereye gukora imyaka 2 ndaheze sivyo iyi ni script y'ibiganiro dukora twarabwiye ko umupira hano uzoherera hazwi kandi ni hehe ni Kigali nta handi mu Rugwiro Kirwiro mu Rwagasabo sivyo none cyangwa kubakuramo umwe rero novuga yuko ari umunezero ku bakunzi b'amahoro kuko iyi nyeshamba yapfuye hagufa hakuguma kwisi uhitanye abantu 100 pfupfuye uraza makuru urazirera amakuru nararanye haraye panike igoma mu gisagara ca Goma kubera ko uretse yuko hariho aba FRDC Hibu bari hariya muri bike vya Rubaya hariho nabamaze kwinjira mu gisagara ca Goma neza cyane kugira ngo hari paniki dasanzwe nanga ngo ntasohoka ayo makuru bari bwayumve reka ndababwira ikintu cy'ukuri nyamba bumwumva ikirundi ariko oya baratwumva mukaba mushaho ndabishira mu Giswahili ndabishirayo nta babembe barimo nta nabaforero mvuga ngo muvuye igiforero sivyo bantu muri M23 mugifisa amaguru akwiye mwanyeshamba mwe mwahenzwe na Kagame mugifisa amaboko akwiye mwanyeshamba mwe mugifise amaguru yo gutemaguza mukiro les terroristes zero umva igihe cyaheze time is over nimiruke mukimbiye umumu afete bagitangura je narababariye mwamaze kuba expire ndababarira ati burya anye iyo asase wewe uramaze kurorera filime y'abashawuri filime itangura asase akubita yica kubita mujisho akubita akaja ku mateleviziyo akavuga warabona amatangazo Kagame yavuga ama interview yatanga ngo nubu nyene ngo je ngo notora ngo Gisekedi ngo bakamusanga ikigali ntigeze kubivuga Willy Ngoma nayo yavuga ngo ngwireta ngo ya Gisekedi ngo nibigogi mugabiramo voilà no musi biramurajije munsi y'ubutaka bakunzi ba Burundi etanu bakunzi ba BF4 mwese mwumve yuko hariho ibintu bishasha rero ku mirongo y'urugamba hajya rero ngo ni ibintu ngo akari nyuma karahinda je narababwiye yuko umusesanguzi niwe nakunda kubwira ati uru rugamba tuzorutsinda rega hagirwanisha rw'inyankamahoro tuzorutsinda kuko umuntu yamagwanisha ibinyoma nanemaze agira kira kayisite none ntiwibuka ko na Son Excellence Evariste Ndayishimiye yabivuze ati umunsi urizi nukuri kuzotsinda je hari ikintu nama mvuga abantu benshi bagifata nk'imikino ugomba kuba muri Kongo bisaba kubona neza na Neva yarabaye inyeshamba Tayeri na rimwe mukora atazi yagwanira ukuri ariko yarabaye inyeshamba intambara z'ibinyoma ariko yarabaye inyeshamba agomba kuribera aba rega ariko yarabaye inyeshamba tutandukanya yego ntibagwanira kimwe apana abajya n'abateroriste bajya n'abateroriste basiga ibyo bagwanisha ikinyoma rero no munsi ukuri kwaje ego yari n'abantu twaganiriye ndababarira ati mesherezame umunsi urizi nukuri kuzicara ku ntebe mu kano karere ego ukuri kuzotsinda nkumbure ibiri nyuma birahinda je narababwiye ko kugira ube muri Kongo aha muri Sud Kivu utegeza kuba umugenzi wa Neva kuko na Amerika Neva arasenyaga umva aravoma gasenyanga aha mu karere sindaguciriyemo igihe baje muri Uvira Amerika ubwo yene yacitunganya inama yihuta Neva baramutinya bati nukuri ko Imana igihugu cy'u Burundi ntimwegere gira kure batangwe kubibona umviriza reka ndakubwira ikintu abantu benshi mutari bwatahure Uvira iyinjira ufata ikirenge kinyeshamba z'u Rwanda zikinjira muri Uvira niwo mukoshi wa mbere bagize ngo Sikovia yaje ngo hamwe twavuye gukwereka abarundi ko umupaka wuguruye none bazoba ngo bakeneye imikeke bazobagenana n'abatera umukoshi bigane bingahe amarasa arahumba umukoshi wa mbere M23 yakoze nuko andagize birenge
muri Uvira akaza kugomba Uvira twarababwiye ati ubamenasa abarundi Uvira izoba kwegera Uvira izobahumira none singibi ivyo twavuze singibi so you Willy Ngoma ntazize ubuzima amabwena ntiyayasite none reka Kodi mera nk'uwo umera ubishire nko muri sene umbarira uti ikigali nk'ubu imodoka ziriko ziratembera neza abantu donc wewe wumva byo babyifashe gute icambere umuhabara wese ko viandazi yahungabanye ejo tuzoraba ikiganiro kuri mama ugwa gasaba imwe nazo bameze iyo televiziyo vuze ntayo nzi sinzi yuko arakabarikiye urumva mwumve yuko mu Kigali guhamba aho barabimenyereye mugabo bahamba aba batoyi bato niyo bari bamenyereye imfu zabo aba bakoroneri bo mu Rwanda bo muri RDF mugabo uyu mukoroneri bari barashize imbere muri M23 nawe urupfu rwabo ndazi yuko na Kagame rwamushize karavuga ati uyu mumesha ya murashi respect tuvuge yuko nk'ubu na Kagame atavugira ubwoba none sinakubiye ko umupira uzohereriwe tuvuge neza yuko kwa kuntu mbere n'aba opoza ba Kagame barimo baregera bimwe rero bya bindi tuguma tubabarira nivyo erega bari kwirimbukiro none M23 hari amezi angahe isigaje weka nagifi isigaranye izina M23 ntayihari hasigaye izina naba bakomando ngo pi naba force special force naba komando bafise nabo bafise ahubwo reka dukomeze tubashakira amakuru ahubwo tumenye ukuri kwa General Sultani Makenga aracari canke yapfuye wewe ugerageje kubiraba ubiha amahigwa yahe ko yoba nawe yagiyemo canke yoba kikomeye je mu kiganiro nakoze nashize Makenga yanje ahabona ndavuga ko yoba yapfuye canke yoba kiriho c'est vrai ariko reka dukomeze tubatoreza amakuru kumbure nta nduru ivugira ku gahinga ubusa kandi Willy Ngoma ntiyapfuye ari umwe hariho benshi tuzogenda turamenya benshi bapfiriye muri no miwano ariko abantu bako badukurikirana ntibabone ngo turaryohewe iyo umuntu apfuye ari umunyafrika mugenzi wacu twofatanije kubaka Afrika yacu turababara Kodi jewe ntituri kumwe turababara ati gute jewe sinshobora kubabara umwicanya apfuye ariko arafise yashutswe nande yarashutswe araba yashutswe nande nk'ubu nka leta y'u Rwanda nk'ubu Makenga yopfa wovuga ngo yashutswe nande Makenga ibi biriko birababako ntivyababaye ko 2013 Makenga ahungira mu Buganda 2013 vyarabaye Jesiho na jewe 2013 niho namenye uyu mugambi wa Empire hima barimo baragwanira uno musi niho nabimenye none nibarosi isomo yuko ivyo barimo baragwanira bitabaho nivyo ariko sometimes nubwo impfu ziba hari impfu ziba zikenewe jewe rero aha wewe uri kuri kote yiwawe meshe ariko nemeye jewe inyeshambi gapfa umwicanya gapfa nemeye ajya amavideo ubona muri Kongo y'abana aba muri rucuru barishe ukuvuga ukabona umwana eba bamuviyoye bamufashe ku ngufu akara k'imyaka 12 bakaca bagakerera urumva uwo muntu apfuye wobabara oya ahubwo je nabonye abakongomani mbere barimo mbere ndisubiye ko arakabona apfuye jewe n'ukuri nta nyeshamba igwanira ikinyoma no kwemera ko mbabara ngo yafu ahubwo Imana yakoze kubona ubundi niyo aguma ku isi yogumye yica abandi benshi nagende kare hari hageze nagende yitabo wo yakoreye none ubu byabiye ko yitavye Imana yitavye wo yakoreye anye tuvuga tuti rest ni here rest ni here go waona ko kama yarungitse abanyamerika tuhere ngo nibagende mu kuzimu umva Diego je numva twovuga byinshi kujanye n'uru rupfu ariko turazogerageza tubaronderere amadone yose akwiye kubijanye n'urupfu rwa Colonel Willy Ngoma yamenyekanye ariko nta kintu twogenda tutavuze abanyarwanda barazi barakunda kubeshutsa nibabeshutse niba ari muzima nibagende bamuzane kuri kamera avuga ati kwikiri aho onye vere twemera yuko don't joke M23 don't joke ego bakunzi bacu mwe mudukurikirana muri impande zine zigize isi nkumbure uko byagenze murumva neza yuko bari bagiye ngo gupanga akarere mu masaha y'ijoro ariko baca bibaza ngo nko mu bihe biheze bakora ibyo bishakira drone zirababombarda drone zirabakwirikira hapfuye aba officier benshi bo muri M23 aba cadre supérieur benshi nkumbure
bavuga yuko ngo nakari nyuma gahinda duhereje ko tuvuga tuti b'abanyarwanda bamwe bakuri ya mizindararo yose bakunda kubeshuza baza batubeshutse bazane fact cyane gose bazane video bavuga bari ati mwebwe mwabeshe bakaba batabizanye naho twitegurire kuja ku maziko ni bande tuzojana azujana maziko muduze imisaraba muri commentaire amaziko y'inyeshamba zigwanira ikinyoma je nzojako uzoja kuyandi erega uragenda ukaraba ati eski nivyo nyene yashitseyo canke n'ububeshe ubu hariho amakamera niyo bashira kwa kavu bizoba birimo birara turabibona no ku bakunzi ba B-Info News bakunzi ba Robokundi etano nizere ko message yabashikiyeko osivye imbeshere no kuri kose kandi kuzuye ni inkuru y'umubabaro kunyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda ni inkuru y'agahinda ndetse buzuye amaganya mu mitima yabo ahinyeshamba nkuru y'imvuzi yarize kuganiriza imenyesha makuru inkuru y'umubabaro kandi ni iherezo ryabo yego kandi ni iherezo ryabo urumva yuko batayokura mu kamwe kamwe gahunda ari yo kubamara bose rero ku ruhande rw'abakunzi y'amahoro n'umunezero araryoye cyane igihe cyacu cyageze kuko igihe cy'amahoro kiregereje ndibaza neza yuko ibimenyetso biratangiye kugaragaza yuko hari ikizere yuko amahoro agiye gusasagara mu buseruko bwa Kongo no mu karere kose yego nuko yes ku bantu mwama mutaza mu magroupe yacu WhatsApp murahomba nabasezaniye yuko nzogenda muri Uvira nkabereka ku mupaka nkakora ikiganiro ahantu Sikovi yagikoreye nabikoze mwayibonye uno munsi naho hariho link muri commentaire ya mbere mwinjire mwese ngiye kubashakira ifoto ya Colonel Willy Ngoma bamusiye umutwe kandi ngiye kubikora hasi hejuru kandi nzobizana ndazi yuko ntazoteterwa imbere yiwanyu ntegeza kuronka ifoto yiwe kandi atari AI bakunzi bacu